inyubako ya Pi ni umuradi uyoboye isi, ni umuradi uyoboye isi, ni ikintu kitihutishwa ngo tuzokigejo. Turindire rero, ni ukuri Pi tuzoyirya, ariko ijambo ejo turekane naryo kuko ntirishoboka. Nagomba ndabasigurire yuko ibi byose ni inyubako ziguma ziza, kuko kwa timu iguma ivumbura, bategezwa kuguma bavumbura ibintu bike. Murazi isi nini, isigizwe n'ibintu binini, ibyo batarashira muri ecosystem byose bategezwa kubishiramo. Umwanya rero uriho, umwanya uracariho, ntabwo ari ikintu cy'uyu munsi. Nico gituma jejo mvuga no guhungira mu mikataba bikigendeka, kugira ngo umuntu agire basi n'imiburibura gakataba k'imyaka 2 uronka utwo tudolari ibyo bihumbi 70 ingahe. Yumvira none token ko nzidasumba Pi nyimbi hawe imyaka 24, biboneke ko Pi naye miracafise urugendo rutare, baseka Pi tuyiha imyaka 10. None wumva akazi katakiriyo, turacakora kubera ntibyumvikana. Najye wo mu bwonko bwanjye sindabyumva ukungene ibihumbi 314 twobironka muri aya mezi 2, uko kwa 11 kwa 12 mu kwa mbere. Ariko wagenda muri systeme kuma igisangere ugasanga pira cari ku bice 28, ntiragera no ku bice 30. Ugaca wibaza nta bantu begereye Nikora ashobora kwibira ibanga tebantu vumburiza kuri igisangere zose wida open minded ni muri uku kwezi. Gendazi ntiyabuze n'imiburiburi abazungu nk'amajana 2 bafise amafaranga yo kwibira kabanga vumbura ubusigaye mu bubike muri wa leta. Nimbi bibitarabaho jewe reka mbedagiye mu dukataba mbenda nyegejeyo. Nimba wumva kudashaka kuzogera ya menyo yaraheze, ja mu mukataba, gira umukataba kubera kugira ngo imyaka 2 ihere urotera ayo make, hanyuma utangire kuburamenyera kurya utudagara, wongera uburanywa n'agafanta, bibe birakusunayangiza kwegera imbere. Kuko nawe ufise 20 vy'idolari muri 2027 canke 30, abo mva ngo urajya nabi, naho Piyo mari imyaka 5 woyijya worohewe mu mutima. Nayo inyubako ziracabandanya vrema, kuko uravye nk'iri jambo games, iri jambo riri muri dashboard, murabona ko binjije ibintu vy'inkino. Ibintu by'inkino urabona yuko ecosystem ntiyari yabwabishe, mugabo urabona ko binjijemo ibintu by'inkino. Inkino zose ziba mu bintu nyene bizinkino zigenda ziba, urabona ko byose byamaze kwinjira. Ivyo baguma bavumbura bazinjiza ni byinshi, ivyo gajuru za satellite ko ntibarabishiramo. Urugendo ruriho mu bisanzwe, nuko gusa twe dushaka kwihuta. Kandi birumvira ako kugira ibihumbi 314 mu ndwi 2, burya je naravunjije cyo ntazwe kurira Pi igihumbi imiliyoni 300 z'amadolari. Ngendo yaronka mu kwa mbere ekashareka. Naragerageje kugira ngo yakureyo biranka, ndaca kuri swap, ndaca kuri buyu kugira ndabe kono yasohora ndajane muri Binance. Reka da bahita bambarira stop mpaka open minded bayo. Ndanashaka ndayavunje basagumye nzoze ndayaraba bambarira ntiharagera. Wemerewe kuyavunja karaba, ariko ntiwemerewe kuvuga ngo ngira nce ndayagumiza n'amadolari. Naho we nayagumiza n'amadolari ntiwo yakurayo. Ewewe ucuvuga yuko umwanya utagihari gute? Urugendo ruriho. Jero mbona kumengo
abantu boreka kuvuga ngo ejo, kubera yuko iki kintu ejo gishobora kutwononera abantu bakama bumva ejo babona umwaka uraheze, bakabwirwa ejo babona uwundi mwaka uraheze, bakabwirwa ejo bagaca bata telefone, avuga ati ibi bintu je ndabona wapi. Abantu bishavu abonye bimaze umwaka akabona bimaze iyindi myaka, bakabona bimaze iyindi myaka 3 yohitagira. Kandi namwe nimwiyumvire, je ndaba kuri izi kiributo zonyene turangura, izi kiributo turangura urashobora kuyirangura amadolari 10 ukarangura miliyoni zibiri z'amakoyini. Utaciye urondera ivyuju ugashaka ngo abari yuzorya, ishobora kumara imyaka 3 itaraja ku idolari rimwe, icene na ku mazero 6. Urazi kugira ya mazero uzoyafute utangure guharura rimwe kuduga kugeza kuri 0,50 60 99 mpaka ushikira idolari. Ubwo muraza mwanya bitwara, ntiwave bibaza ko bidatwara hafi y'imyaka 5. Reka ndabakarorera nk'iya giserapi muri 2000 yari ku mazero angahe, ku mazero hafi indwi. Uce wiyumvira nk'umuntu yaguze giserapi muri 2000 igacija ku idolari rimwe mu 2023. Numva ko yamaze imyaka ingahe, imyaka 3 arindiriye. Kandi urumva yagiye ku isoko arayirindiriye imyaka ingahe, imyaka 3. None wumva payi woca ushaka kuyirindire imyaka 3, bambe imyaka 6 icuba kwa ije ku isoko 2023 mu kwezi kwa 3 itariki 14 ije ku idolari 2 cihunguruka ije kuri 0,25, uca ushaka ngo uronke 314 uvuye muri 2023. Hako mwebwe ivyo bintu uve mu 2023 uca urangura koyini za payi mu bihumbi kwaza yagiye ku isoko mu 2024. Murazi ko ariho twemererwa kudandaza mu kwezi kwa 3 ku mwaka uheze. Urangure koyini uranguye koyini 1000 umwaka umwe ucuje ku 312. Mu gihe twebwe turimo turava amaraso mu nda kuva mu 2000 hariho koyini zitaraja no ku mazera 4 n'ibice 40 hariho zitarajayo, kubugira mutikatse ku mazera 3 n'ibice 15 no hita ndonka 700 by'amadolari ntirajayo. Imyaka 4 iraheze ndindiriye, kandi si imwe ni nk'ikoyini zirenga ni nk'imigwi irenga nka 15. Urumva rero nyimba ushaka kwihutisha kujya 314 n'ijana na 59 ku mwaka umwe payi dutangiye kubona itangiye kugugwa, wallahi uracavyimba inzara. Ahubwo komeza ugipapayi kubera ibivyimba mu nda bizokwica. Gipapayi yijyane n'imbuto, ibivyimba mu nda birabamara. Wacheza magana 314,159 ndolari. Mwe mwasaze ryari ayo mahera bya mwe murayumva? Uca ugenda kuza kugura muri vira tani imyaka 8 uramara amafaranga aza gutya abantu. Jeje gitume jo nazanye igiti mwe ntimwamenye ico narishatse kuvuga. Kida giti nashizaha hari impamvu nakizanye. Mwarabonye umutama yari mwarakijya, nta n'iginyo na rimwe yarasigaranye. Mwe mwabonye nzana umutama ari mwarajya umucungwa amenyo yaraheze. Narifise ico shatse kuvuga burya nabaye bunume. Nashatse kubereka ko pimuzi bamwe tuzoyiga ataginyo na rimwe dufise. Ugenda ununuza n'ibihanga yahe ununuza ununuza ame umusini witwa umusuni, aho ni uzoja namwe niba bagumure ngo piraja ku isoko ako bijya mwe murumva amagana 312 cyo ugenda ugure urupangu muri vire ku myaka 5.
iyo niyo sha na bitcoin ntivyakunze. Bitcoin yo nyene imaze imyaka 10. Bitcoin imaze imyaka 10 turindiriye. Ntuzenye egisera pirimira amara imyaka 9 niho ikija ku madolari 3. Mwe muce mushaka kurya amafaranga ngana gutyo mu myaka 6 mu mushinga uciyubaka. Ariko mwe mwumva ivyo bikuru na mobile bikora neza ntibibaho ivyo. Iri niryo jambo je nguma nihaniza abantu nimureke kugumuka ayo mafaranga ngana gutyo nta muntu yoyajya mu myaka 6.